Matunda Juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro kuri DFTV mukamuri kumuna Delicia Double D from DFTV nkuko twabibemereye yuko tuzokwama tubahereza amakuru ameze neza cyane atohojwe uno musi niho MT number 1 aramutse ahereza kaganuke abafana biwe bikavyaberewe kuri Indonyi Record aho asanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose iyo ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi reka tuhashike kugira ngo tubone ingene biko biragenda. Welcome guys. Ndasiyo kubaramutsa nkuko muriko murabibona biriko bigenda neza ndashoboye kugira ibakwe ryo guhura numwe mu bafana bashoboye gushimirwa nk'umuntu yoba yarakurikiranye cyane MT number 1 reka ndamubaze ukuntu yiyumva kumbura agaragaje n'umunezero ndabaramukije Maro cyane nitwa Mr Homeboy hamba ku mutanganoro icambere nkunda gutelefona ku radio mu biganiro by'umuziki w'u Burundi Mbo icambere ndaryohewe cyane kandi gose biranyereka yuko abarinzi b'abarundi badukunda. Gicambere yarambonye kuri Facebook kandi arakunda kunyumva ku radio yose. Agize ikiganiro abayanyumvise ndasaba indirimbo ziwe ku radio nkabaza makuru yiwe niya bari muri Amerika urumva yeshe baramubwira yuko ari umufana mukunda cyane. Rero n'urukundo rukomeye cyane kubona yatwiyumviriye akagira ikintu aduhaye natwe nk'abakunzi muziki w'u Burundi ni kubandanya dukora ibikorwa by'iwe kugira nabashike bishimishije. Nakaye kajambo wotera ko intege ko gutera intege abandi donc novuga ati badakurikirana kumbure bawukurikirana umuziki ndundi mugabo batawusupportinga kwitanga gusharinga akazi kabaririmbyi nirihe jambo wo babwira kugira ngo nabo babone yuko naho batoshimirwa hariho ikintu kinini baba baterereye mu muziki ndundi. Cyambere ndakunda kubivuga no ku radio keshi ati abakunze umuziki Burundi bajya bakunda gutelefona ku radio dusabe indirimbo z'abarundi uko abaririmbyi b'abarundi barashoboye cyane kandi cyane kurusha nabo hanze niyo mpamvu jewe uze wumvirize ku radio uzumvise izina Mr Homeboy azovuga ku kijanye n'umuziki w'u Burundi gusa na ndirimbo yo hanze nigera nsaba ku radio niyo mpamvu nkunda kuronka ubushimye butandukanye keshi kandi kuba kwantu heshi atandukanye rero ndaryohewe cyane kubana MT number 1 ashoboye kuntera iteka Imana imuhezagire. Homeboy ndakubaze naka kandi gashimwe wowe warigeze guhabwa n'ubundi muririmbyi ngaha mbona araho agashimye na Cooperative de Musiciens du Burundi ku mwaka k'umufani yakoze neza nongera ndahabwa agashimye na ngenda banka Natasha n'abandi baririmbyi nyene bashobora kungendera tukicarana kandi urumva birantera intege. Bashaje kumwe n'umustar ntabyo namenye ko ari umustar mugabo urumva donc niwe yatangiye guhabwa mu bandi urumva yuko ngira ngo mbega bahabaye ibyo kuvuga ngo hatanguye naka canke oya kubera nari impande yiwe niyo mpamvu yego yaciye amerako. Ni kihe kintu wabwira MT muri no mwanya nka message canke ndati MT number 1 ahubwo ari kintu maze iminsi ndamubaza ze kugenda cishuye kubera iki atagira ibiteramo turifuza natwe kuza mu biteramo natwe kandi tuzoriha amahera yose azosaba kuko muri mvye umurundi tuze turabashikira je ndakunda gushikira abarimvye barundi mu kwinjira mu biteramo ndishe kandi jewe ndatohoza n'amakuru ivyo nabonye mu giteramo kuntu yifashe kuno yaririmbye ndatelefona ku radio nkayivuga ati umurimvyi n'uyu yabikoze uku nyambaro yakosheje aha niyo mpamvu rero nkunda kuja mu biteramo byabo kubashikira. Ico kibazo turaza kukimubaza kumbura araza kuduha inyishu tuzoyamenyesha hanyuma ndazi yuko nawe arabakunda cyane ntashaka kureka gukora ivyo mwipfuza kuko namwe murakora ivyo we yifuza ndabashimiye cyane. Sawa namwe Imana ibahezagira. Amen. Ndashoboye kugira ayandi mahigo yo guhura na MT number 1 reka ndamazere ibibazo abafana bamaze ni ibibazo bitarenze bibiri ikibazo ca mbere barashaka kumenya urabanezereza nivyo mugabo barashaka kumenya ni kihe kintu kidatuma udashobora gukora concert ngaha iwabo kugira ngo ubashimishe nkuko wamubikora. Numwanya utaragera kuvuga barindire yes gushika ryari ko baravuga ati waratubwiye uko uzoza waraje waratwemereye akantu wagakoze none ryari nzobipanga kandi nzobibabwira abafana ba MT number 1 ndibaza inyishu mwayihawe ni murindire nakanya kataratungana kugira ngo ibintu bigende neza. MT wabonye gute kino gikorwa cagenze gute eske ukuntu wari wagipanze ko kigenda niko cagenze ni yihe ntambamye yabaye canke byose byagenze sawa sawa Mbo Jesse nebaza ko hari intambamye yabayeho kuko abafana nkuko nabateye akamo bose baje ibintu bimeze fresh bishimye sinzi ko babibonye hano bose batwiyakiriye ibintu bimeze fresh ntaye aje nanyoye ni fana of course. Ndamushimiye cyane MT number 1 urakoze cyane kuri novuga ati uyu munsi yavuze ngo ni Noheli sinzi ko mwabyumvise uyu munsi twebwe Noheli iwacu iraheze no kubafana ba MT number 1 nagire icashikirize abandi bafana biwe kumbure batashikiriwe kugira ngo nabo bamenye yuko ejo canke hirya ejo nabo bashaka kuja muri bano bafana buno munsi.
Bo ikintu nobwira abafana ba taronsa amahirwe yo kuba bari hano ntibacike inguvu, juste ni ibintu gusa ni ibintu ndabateguriye byinshi, ndabateguriye si uyu munsi gusa n'uwundi munsi urahari n'indi myaka irahari, juste gusa bashishikare. Iyo unaniwe burya iyo uri kwishura ukananirwa canke nturonka amahirwe yo kuba uwa mbere suko atabwenge ubuzi, nuko gusa haba hari ukuntu ibintu vyagenze. So juste ku bafana b'uyu munsi bishime, batera intege n'abandi n'abatari hano uyu munsi nabo ntibiyumve nabi kuko bose turabakunda nkuko badukunda, nabo ijya ntuza ya top 10 nabo bazoyironka, nabo ivyabo birahari. Yes, abafana ba MT number 1 mumenye ngo nimba habaye Noel harashobora kuzoba bonane kandi umwaka su gusa hariho n'iyindi myaka bizogenda neza cyane gose. Reka ndamushimire MT number 1, turabashimiye gose. Naturally. Thank you. DFTV. Tunda Juhudi.